Okay. Abandi murundi. Aba sinovuga ko nigeze guhunga kuko nabonye bampungana. Sinamenye ngiye nisanze muri Afrika wisanze. Warukira umwana. Ego mu makambi twarabayeyo. Ego. Nashatse gusigura ko igihe kibaba umuntu yarahunze. Okay. Naje ndi muto. Abavyeyi banje nibo bahunze. Ego. Cyo ari muto sinamenya ngo abandanya n'ibyaha. Ego. Uko wowe ushobora kugenda ku kazi ugahembwa niko nanjye natonda ku kazi agahembwa. Rero gusa ikitandukaniro rihari nuko hariya imfungwa zirahari. Amafaranga yaho afise agaciro kuri ko ayikoresha ngaha mu gihugu. Cyo bituma rero usanga nyene avunjishije $100 hajya muri Benshi umenga $100 ivunjwa $220 ngaho. Rero usanga wewe $220 uyakorera mu mezi 3 canke 2. Ndabaramukije kandi abakunzi ba Roy TV vaye naho muherereye ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Uno munsi navuga yuko ari umunsi uri special nabateguriye cya kiganiro mumenyereye ibuka iwanyu. Ibuka iwanyu rero ni kiganiro dukorana n'abarundi babaye mu mahanga hari abagiye mu buryo nk'impunzi bakagaruka mu gihugu. Hari abari muri za Amerika, hari abari muri za Europe, hari abari muri za Australia cyangwa mu Rwanda n'ahandi hose muri Afrika. Rero turanse ibakwe tukaronka umurundi umwe yaje mu gihugu kiba cy'amavuko turaheza tukakorana ico kiganiro ibuka iwanyu. Uno munsi rero nakwanye no mu diaspora ndamwereza umanya nawe kugira ngo abaramutse yivuge n'akazina kiwe kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu nyezina. Bisawa. Uragize neza. Kazira kiwanje nitwa Charles Ndasenga. Abasanzwe mba muri leta yitwa Iowa city yitwa Des Moines igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika. Nariko natembera ngaho hanze amacana umumenga no canga kuri studio yanyu ya Roy TV kugira ngo dushobore gukorana ikiganiro. Okay. Abandi murundi. Sinovuga ko nigeze guhunga kuko nabonye bampungana. Sinamenye ngiye nisanze muri Afrika wisanze. Warukira umwana. Ego. Okay. Bon, sawa. Matuye twa Charles. Charles twumvise Charles ni muntu ki mu buzima bwisanzuye ni muntu ki muri make Charles. Charles mwumva Charles arubatse afise umugore n'abana bane. Nkora utuntu twiwanje nyene kugira ngo nshobore kuronderera ratio umuryango. Afise inshuti abavyeyi mama n'abatoyi banje babiri umuhungu n'umukobwa. Ndafise mama yo turi kumwe papa wewe si hari ariko ndafise n'imiryango hano mu Burundi nyene nawe ndibaza umwe muri bo. Yego. So guys, twamufise Charles ni muntu ki bon Charles ndababaze mwavuze yuko mwabonye gusa muri Amerika. Yego mwarahisanze. Nukuvuga ubuzima bwo mu kambi ntabwo mwigeze mubona muri make. Mu makambi twarabayeyo. Ego. Nashatse gusigura ko igihe kibaba umuntu yarahunze. Okay. Naje ndi muto. Abavyeyi banje nibo bahunze. Ego. Cyo ari muto sinamenya ngo abandanya n'ibyaha. Ego. Rero mu buzima bw'inkambi nabukuriyemo nabaye mu nkambi mu gihugu ca Tanzania. Aho mu cyo gihugu cy'ikibanye ngaho. Nabaye imyaka 11. Amacha tuvayo havuye muri 2007 no twashika muri Amerika. Yego uzabwi hambere narabaye mu kabisa. Nirihe tandukaniro wabonye kuba ubuzima bwo kuba mu nkambi n'ubuzima bwo kuba mu gihugu ciwawe cyakwibarutse? Itandukaniro
je noshobora kuvuga hanini mu nkambi kuko niho nabonye byinshi yego uzabwo mu nkambi novuga yuko bugoye cyane buragoye cyane bivaye nuko icyambe na mbere ubaye mu gihugu bitari kwawe ama uburenganzira buba limite uba ufise ntabwo wisanzura yego cya gatatu ni nkuko kuba bwa burenganzira bwawe bwo gukora ngo ukore nkuko umenga uratekaniwe umwanya hari igihe abantu baza kukwiba hari igihe baza kuvuga ati nuhunguke utahuke iwanyu hari igihe mbere n'abasangwa bene igihugu baho batakwiyumvamwo bakakwinuba amajambo menshi bitutsi eka mbere no kukunyaga bakakunyaga urumva rero n'ibintu byinshi twabonye twagiye turacamo mu nkambi mugabo bagarutse akakubwira ati Burundi nutahuke mu Burundi ati mbe Burundi ni hehe hataho tuzi ariko ko twagiye turaca ubwenge ko twaguma tumenya ubundi kuko no kwishure barabitwigisha twiga mu Kirundi nako nkuru bakora nga mu Burundi twanatwe twagira twakora hariya ego ntabaciriye mu ijambo mavuze ati ubuzima bwo mu nkambi buragoye hari n'igihe byashika bakabatuka mbe n'amajambo ayahe kenshi bakoresha bariko barabatuka mu kubereka yuko mudakwiye kwidagadura mu gihugu cyabo mu gihe namwe mutari abenegihugu baho hantu kubera bo basanzwe bakoresha ururimi rw'igiswahili yego hariho n'ikindi kinini bakunda kuvuga nko mu ntara ya Kigoma cyitwa igiha rero amajambo menshi usanga ari Kirundi yende ubutandukanye bukeye cyane ariko mugabo bazaba bavuga ati mu mabirundi taho kiwanyu rero mu ruhande rumwe byari ibintu byiza ariko mbwa mu rundi ruhande bivaye n'ukuntu umuntu yaguma yibaza ati none ngenda ahantu ntazi ntamenya njahi Burundi abwumva yego n'igihugu ariko mwasemenya ngo njahi noshikira mu ntari yahe iwacu nihe yego mbe nakahe kamaro mwa mwarabonye ko kuba mwaraciye mu buzima bwo kubaho hantu muri ubwo buryo inkambi irafise ukuntu yagiye atwigisha nagenda kurikirana nk'abanyeshuri twiganye bose bamaze gutahuka ngaha mu Burundi majorite yabo bagiye barafata bijya bibanza bya mbere ku bigo byose bagenda barigako umva ntabwo bashitse barera amaboko yego hari ubundi bwenge bari bafise bivaye n'ukuntu ubuzima bari babayeho yego bashitse ngaha rero yego baca basanga abana bo ngaha nabo yego n'abantu bene umva bireze rero muri ko muriga uco usanga umenga bo kubera bamenyereye kwa kundi batamwira bagasanga ingia zirahari kira kintu kirahari akabona umenga basaba barabateguriye ubuzima buroroshe rero twe twavanisha vu hariya tuza twiga umenga tuvuga ati ko hari imvugo bavuga ati iyo wize niho uronka akazi niho ubaho neza niho ubaho neza umva rero abantu benshi bavuga ati ko tuvuye hari atandatu kimwe dufise twatuje nga mu Burundi ariho tuzomaraho ubuzima bwacu bwose ariho tuzoronderera hose tuteza gukoresha umwete n'ingufu zacu zose kugira ngo twerekane ico turi cyo nico dufise rero ubuzima bwinshi abantu benshi hari ivyigwa byinshi bagiye barahakura kurondera kugusuzugura nk'akazi kudasuzugura akazi ivyo ntibyabayeho kubera bavuga ati icyo cyose kiboneka turakora kugira ngo dushobore kugira kwiteza imbere yego none mumaze gushika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi ya mbere byahavuye biborohera mbega mwatanguye kwingunganya gute gushika izi saha mubona mwarateye intambwe canke bimeze gute tumaze kugenda hariya byaragoranye cyane kukumva winje mu kindi gihugu nyere gishasha atari wawe yego ama utangura kuyimenyereza imibereho yabo imico inyifato ururimbi ibintu byagutya rero byaratwaye no vuga yuko nk'abo twagiye muri
2007 gucyo nk'impunzi abo twari impunzi muri gihugu ca Tanzania tugenda muri Nuzenya muri leta zunze ubumwe byadutwaye nk'imyaka ishika 6 6 gushika kuri 7 gucyo kugira ngo abantu bacangwe kumenyera ego ibintu byanumva bigoye imyaka 6 ko ari nyinshi cyane kuko hariho na crise yuko ubuzi butari buhari bisabwa yuko rero abantu benshi bariko barafashwa babandanya bigishwa ubuzima amashure twashyize tukiri bato twaciye dushika twiga abavyeyi nabo baca bajana kugira ngo babe barimenyereza ururimi ego byafashe imyaka ishika 6 canke 7 kugira umuntu ashobora gufata umurongo amenye ukuntu ashobora kwibeshaho no gushobora kurangura imigambi rero ibyo bita ngo ni business ugasanga umuntu afise ibyo yikorera ubwiwe atamukoresha afise amubwira ati ejo uzoza ku kazi amasaha ya nyene ubwiwe niwe yavuga ati naje ubone inje nikoresha ndondera abakozi mu gihe abamaze gutera intambwe yego mbega ho nk'imiryango ibasigaye mu Burundi hari ukuntu twumvise ijambo ngo umudiaspora aho nyene mu bwenge ukibona ati umudiaspora n'umuntu yarenganye n'umuntu afise ubuzima n'umuntu afise ikibazo c'amafaranga kitomugora cyane mu mutwe eske muko mugerageza kuraba ukuntu mukora hariya mbega uko abari mu Burundi bavyumvira namwe muri hajya niko mubibona canke ubuzima niko namwe mububona niko buba bumeze diaspora bwa mbere babita ngo naba come from ubuzima barabahindurira babita aba diaspora oya ari akandi kazina aba vacances bare bacha bahindura ubusigaye twitwa aba diaspora rero umuntu avuye mu mahanga nko muri ibyo bihugu bya rutura nta birenda afise ubuzima busanzwe nk'uko nk'abari mu Burundi basanzwe bafise uko wowe ushobora kugenda ku kazi ugahembwa niko nanye natonda ku kazi agahembwa rero gusa ikitandukaniro rihari nuko hariya imfungwa zirahari ziraboneka amafaranga yaho afise agaciro kuriko ayo dukoresha ngaha mu gihugu cyo bituma rero usanga nyene avunjishije $100 hajya muri Benshi umenga $100 rivunjwa $220 ngaho cyo usanga wewe $220 uyakorera mu mezi 3 canke 2 usanga rero ukuntu yakoresha kubera baje ino atahazi ntamenya gufata ingene amabisi nkuko mwe mumenyereye ama location canke ibibanza yagiye ntahazi usanga afata taxi ariko asohora amahera ubona umenga n'amahera menshi canke arifise mugabo vraiment mvugishije ukuri n'umuntu asanzwe yego umuntu asanzwe vuga gusa arashobora kuba yarateye imbere nkuko nabo n'abari ngaha mu Burundi bamwe bateye imbere asanzwe bifise na cyane cyane yuko agafaranga kabo gafise agaciro yego gusumbaresomana rero mu buzima burahari yego none mwohanura iki nk'abagenzi banyu b'abarundi bari muri ivyo bihugu vya rutura za Amerika n'ahandi bamaze gutera intambwe ariko nta byumviro baragira byo kuza iwabo cyangwa se kugira ico bakoze iwabo uwo bahanura iki muri make abo bakiri hiyo kandi baramaze gutera intambwe bakabona ko hari ahantu bashitse umuntu wese arafise ukuntu agomba kubaho nahakwiriye kuba yego rero abamaze gutera intambwe abenshi muri bo baramaze kugira ico baranguye ngaha mu gihugu cy'u Burundi abandi nabo nta hamwe habura ikigaba hama batahiyumvamo batiyumvamo iwabo igihugu cyabibarutse yego n'abandi bahiyumvamo mbere benshi cyane haruye muri no mwaka w'2021 niwo mwaka wa mbere nibaza yuko Uburundi bwagize ingenzi nyinshi atari abanyamahanga ariko ari abarundi baje gutembera mu gihugu cyabo rero novuga yuko uravye rero kuva uwo mwaka kugeza n'uno mwaka turi mu 2022 abarundi baguma baza gutembera ni benshi cyane rero simenye ikibaza na bamwe
mbwa benshi muri bo baba bafise imigambi baba baje kurangura aha mu gihugu cy'u Burundi. Yego, murakoze cyane. Mbega nakaye kajambo kamwe niyo impanuro wohanura ugwaruka gw'iki gihe ruriko ruravuka muri no minsi dutigeze rumenya ubwo buzima bwo kuba bwo guhunga canke se kuba mu nkambi canke kubaho nyene uri mu gihugu kitari ciwanyu ataho rigeze? Impanuro no baha akantu karagoye cyane gusa mugabo nuko ubandanya biteza imbere. Kuko bashobora kubona ati turi wacu kavuga ati ko turi wacu rero ko bandiye ishuri reka nige hama bisigaye Imana izoyibona canke se bisigaye abavyeyi barabibona kuko bavuga ati ndi mu gihugu canje kuko kuba uri mu mahanga no kuba iwanyu biratandukanye. Urujya gwaruka rero tubona nyene menga ibyabo ntibisobanutse nakaye kajambo abatekerera bivanye n'ukuntu ibyo wabonye kuva abavyeyi baguhungana ukuntu abonye ubuzima buhinduka muva hamuja hajya eske ugwaruka gw'iki gihe uruhanura iki? Ugwarukano cyo no ruhanura nuko bokura amaboko mu mpuzu cyane gose cyane cyane kugira imigambi borangura. Yego, akenshi tumenyereye yuko papa arafise ahakora, tumenyereye tubona bati urya ni onkre, tumenyereye tubona ati urya ni mukuru wanje, afise imodoka cyangwa afise business kanaka. Ugasanga rero tuce tuguma muri iyo mentalite, muri ivyo vyiyumviro nyene ati bijya vyiwiwe n'ivyo wanje, kumenya kwibako novuga no bisigura yuko nukurondera ikintu uzokora kugira ngo kikwinjirize amahera wewe ubwawe citirirwe wewe, kireke kwitirirwa so wawe. Hama ikindi kintu naco no kumenya yuko imiryango yagiye iraguka yabaye myinshi. Rero kijya kintu kiri muhira usanzwe ukoresha cyangwa nimba ari chambre ufise, kumenya ati je ngomba yuko ninakura nzoba mfise inzu yiwanje nigabira, jewe mba mfise ureke kutagira business mugabo uronka aho uzogira uzokora kugira ngo ushobore kwibeshaho. Hama ibindi bintu navyo novuga ni sukwiga gusa, kuko tumenyerera ati kwishure no kugendana n'abantu bafise ibyo bashobora kukungura. Kirundi bati ugendana na suneba ugasuneba nkawe, ugendana n'igisuma ucuba nk'igisuma nyene. Ugendana n'umuntu avuga ati afise mantaje avuga ati jewe nkeneye kuzokora kuri televiziyo kanaka, nkeneye kuzomumesha amakuru, nkeneye kurima indimo za kijambere, ari kurondera ikintu muri ako gace kiwanyu mubamwo atawundi muntu aragirane aragikora. Hama ukaca gikora ukagiteza imbere ukakimenyekanisha ku buryo n'ubundi muntu azova mu yindi ntara kibonye ashobora kugitwara muri ya ntara cyangwa ukabibasanzayo hariya cyamaze kwagura, karondera ikintu gishasha kazana bishasha. Ukabona ati papa yari umurovyi ariko jewe nkeneye kuzana ubwato bwa kijambere uroba. Birumvikana cyane. Hama bon ikintu numva nohereza ko ugaruka kenshi dukunze kumva mu bihugu byo hanze umwana amaze kuza imyaka 18 abavyeyi bakavuga ati aha cyo turahejeje, ati umwana akatangura kwigwaho nyene agatangura kurabana n'ubuzima bwiwiwe. Hari n'igihe kenshi uvuga ngo bavuya muhira bagiye kuba nkandi hantu akimenya, umwana akisanzura akimenya muri buri kimwe. Eske niko bimeze? Si ariko bimeze? Mbega ugaruka gwino nago nyene nakaye kajama mu rutekerera kuri iyo migenzo ko natwe eske twobigenza nkuko kugira ngo ugwaruka ntirushira amaboko mu mpuzu rutangure kwigwa ko bakiri mu myaka igitangura kwisununura. Hano mu Burundi byogorana kuri bibaye nuko ndaza kwishisha ikibazo cyawe kugira ngo ugwaruka gwimenye cyane byogorana kuko urumva dusanzwe ufise ugwaruka bwinshi ngaha mu Burundi cyane gose. Hariya nuko hoho hamaze hasanzwe hafise ukuntu bahateguye umuntu akwije 18 16 arashaka kuronka ahantu akora muri restaurant, umva akakora amasaha make abandanya agenda hehe kwishure. Hama cengaruka kuri kiya kibazo ciwawe
ugwaruka rufise imyaka 18 yego nivyo mu mico y'ikinyamerika canke yabajya abantu bahariya mu bihugu bya rutura baba bagomba kukwereka ubuzima bakorera imyaka kuva ku mwaka wa mbere kuduga ugashika ku 18 hama ku 18 ufise uburenganzira wewe bwo kuva mu nzu ya so wawe ukaja gukota ahantu ugiye gukota rero ni hahandi ucugira bwa bwenge bwo kumenya kugira ahantu gukora akazi kuko ukoza akazi niho ucuronka ya mahera kugira ahantu kuriha wa mwene inzu ukamuriha inuzenya amahera y'ikodi y'inzu rero gutyo cyo bikumenyereza bwa buzima busanzwe bwo kwimenya kwibako ego umuvyeyi azogufasha ariko ufise ya mentality yo kugira ahantu yo kwiteza imbere wewe ubwawe ego rero ni mu ntumbero imwe babikoreye niyo muri yo siguro nashoboye gutanga ego hama hari abanyeshuri bashaka kugenda nko kwiga kure y'abavyeyi naho abari ngaho mugabo bakavuga toya uri ngaho wosamara kagenda uzoraryama ku kigo wigubayo ukurikirana ibintu by'ishure rero muri ya myaka nyene birashobora kugenda gutyo yego okay so kiganiro cyashaka twigakize ngaha cyari kiganiro ibuka iwanyu twari kumwe nkuko mwabyumvise nimwe mu diaspora batuye bari mu bihugu bimwe donc muri kimwe mu bihugu birutura ari Etats-Unis leta zunze ubumwe za Amerika so mwabyumvise rero ukuntu bigenda ubuzima ukuntu bugenda burahindagurika bivanye naho ugeze n'ivyo uba uri kurabamo muri yo mwanya rero abakunzi bacu ba Roy TV muri gwa rukundo nyene wowe utaragira subscribe ndagusavye ugire subscribe ongera ugire commentaire yawe turayikeneye ushobora kuba nawe uri umurundi uri mu bihugu byo hanze turakeneye commentaire yawe kandi turakeneye partage zanyu kugira ngo bishikire n'abandi bose babone ukuntu biriko biragenda mu gihugu cy'u Burundi n'abariko bagaruka iwacu kuturaba no kuraba imiryango bahasize yari Bella Shaka kuri micro za Roy TV kuri kamera tukumwe na Alpha abikora neza cyane Imana ikomeze kandi kumujyaneza mu kazi kiwe naho butaha rero tuzazana n'ibindi byinshi kandi byiza biryoshye ntimucike intege tugomba tubazanira utuntu n'utundi so ciao ciao mugire ibihe byiza